Ya vraiment ntawe je ndishyuye ko ari Toma nyene niwe kuko je nta wundi twaryamanye atari Toma. None mu kuryamana yarakuboreje yagufashe ku nguvu? Oya yamfashe ku nguvu naho ubwiye ko twasohokana hama nyene vyarashitse turaryamana maca ntera inda. Hello bakunzi ba Inyishu Media, bakunzi ba Ntareji, bakunzi ba Tugesho, nkuko mu bisanzwe ni jewe Ntare Jesus Carmelo, imbere ya kamera, inyuma ya kamera hari Benisha. So muheruka kubona inkuru ziriko zirazunguruka, umwigeme yitwa Sandra yarahuye n'ikibazo ategwa inda n'umuhungu bariko barakina na filme, ariko uwo muhungu gushikiza isaha ntaramwitaho nga ntamuha umwanya ngo bayage. Umuhungu naragerageje kumuraba ndamubarira ikibazo cy'uwo mukobwa ariko ntiyigeze acumva ndetse ayaranihakana uwo mwana. So rero uno munsi nongeye kandi guhura na wa mukobwa mu bihe bitari vyiza mbona rimwe nkuko mubibona namwe, umuntu atanezerewe cyane, sinzi ubunye ko yoshobora kutuyagira. Amahoro Sandra. Mahoro bukebuke. Meze neza? Happy vraiment ntakigenda gute? Je kubwanje ntakigenda vraiment kuko muhira kuvuja munsi uherukira ubukeye byarabaye ibisanga. Papa aranyirukana ubu maze 3 jours haba muhira nasavye indaro ku mugenzi wanje. Umugenzi nawe yambwiye ko yari yampaye dejo yo kuharara, uno munsi yambwiye ngo ndondera ahandi nza kuba. Simboni yo ndi buje for now. Navyo mbona kweri. Impamvu je mbona mengo biramaze ntabwo ari sawa kweri. None barakwirukanya hajya muhira vyahavuye bikomera, barakwirukana muhira. Mama wawe nawe yaragumye muhira ntacyo byababa? Gasha mama ari kuvuga ko papa wanje ari ntanduko ya byose. Papa nifisi ijambo rya nyuma kuri je. Chambya ngo ngende nanje ntako narifise ko gukora, mama nigeze amvugira mbwira ngo nje kurondera wanteye inda nawe urabona ndamubona naho ndamukura. Je vraiment ndabona ivyisi vyamanze ngezaho niyumvira ko nokuyahura. Ne gushika n'ubu unye Toma nta kintu na kimwe arigera kubarira kucerekeranye n'iyinda canke we ngo usubire ngo umurondere wumve? Nanakim ndamutelefona nigira yitaba. Yuse ndamutelefone kenshi mba telefona cazi mba cambroka nivyo ntati. Je numva narushe kweri narushe. Simbona ico ndi bukore for now. Simbona problem. Kwihangana. None we ntabwo wari usanzwe uri umunyeshuri? Yego na umunyeshuri. Ora wiga hehe? Ikibazo c'ishure nk'ubuko turi mu gihe c'ishure, amashuri yawe ugomba yahagarike? N'umundi ntegezwa kuyahagarika kuko sinoja ku ishuri mfise inda ngo hamanike. Ati ntegezwa guhagarika. Toma yaragize nabi frema. Ariko jewe nenabaye rondeye Toma ndayaga nawe ndamubarira ikibazo ciwawe, ariko yarakwihakanye. Se kujya niko yama namugiye basi afume antwari wawe basi mfume nicara kwa mama wiwe yaranse. Naco nagerageje kuvuga je hasigaye ko ngenda yiwe hama njyame iwabo hama bafata umwanzo kuko je nabuzi yonja nkuno munsi wenyene simenye iyo nza kurara. Honzi kweri. Hano wahora urara bakwirukanye? Yanyirukanye ngo umuntu hava ndamutwara umugabo mugenzi wanje ko yafise umugabo ngo sinobandanya mbiwe ngo nje kurondera ahandi. Uburende uko ndahangayika kuva no mu gitondo sindanafungura aho mbona ko ntarafungura kuva mu gatondo. Bakunzi ba Inyishu Media, umwigeme afise ikibazo cyane gikomeye. None Sandra, jewe nkuko nabikwemereye ko no gufasha kurondera iwabo nujya muhungu Toma. Jine nagerageje kuhabona iwabo, sinzi ko twojana kugira ngo nze ndahakwereke mutse mushobore kuyaga n'umuryango wiwe. Shaho bukotse kwere aho bumfashije. Noronka basi naho nza ndaryama. Aho noshima problem. Uko ntaco mfise nibo nta nifaranga na rimwe no mfise mvuga uti reka nje kuyipangira inzu basi cyangwa ndondera ivyo nkora. Nani kitana mfise. Bona je byankomeranye. None inyuma ya Toma ntaho ndi muhungu mwa mwari mufise mugendana yobe yaragukoreye ivyo onye ukacushaka kubishaka kuri Toma? Ya vraiment ntawe. Je ndishyuye ko ari Toma nyene. Niwe kuko je nta wundi twaryamanye atari Toma.
none mu kuryamana yarakuboreje yagufashe ku nguvu? Oya, yamfashe ku nguvu naho ubwiye ko twasohokana hama nyene byarashitse turaryamana maca ntera inda. Bakunzi ba Nyishu Media, je rero je ikintu gihari nuko kujana ndaguhuze na Toma canke tugende mu bayobozi ba Nyishu Media turabe ko hagira ico bogufasha. Nukuri je ubufasha bwose ubona ko bwokoro ndagusabye ubikore nkuko biri. Nyimba tuje wabo, nyimba tuja kuri aba boss iwe nukuri wo bumfashije kuko je ntaho mbona ndi buje. Nkuno musi nyene sinzi ngo ndara hehe, sinzi ngo mfungura iki, antuka uva mu gatondo n'indi saa sindafungura kandi uzi ko mfite umwana mu nda. Nje ndabona vyamanze bram. Takeneye umfasha bram wabukoze. Kubera nk'ubu dushobora kugenda iwabo na Toma, tukagenda iwabo na Toma akaje usanga ibintu ntibigenze nkuko bavyifuza. Shangira ngo bram. We icubona gikwiriye bram abari cukora. Fumusabira basi n'indaro. Ingene no ryama basi nyiwabo kuko je biramanze. Ngeze kuri etape yiko niyumvira ko no kwihasuma basi nkafuma mfa. Simba nco ndi gukore bram. Ubuzima bwahagaze kushika ntaronke ico mfungura sindi buje muri famille papa mbwiye ngo azoca nkurayo naho ndi buje fo nawe nta nabagenzi bandi novuga ngo noja gucumbikira ngo bahari nati nuwo nyene yari amandaro imisi 2 yanyirukanye ubu ntaco mbara ndi bukore bram naco. None uwo mugenzi wawe yaraguhaye idaro y'imisi 2 nta kuntu umubarira wenyene akagufasha akabandanya gufasha basi gushika wibarutse hama ibindi muzo bikurikirane umwana akuze? Sha ntavyokwemera kwera ntavyokwemera ngo hava umutwara umugabo kanyagiriza pari nanje yo nombero ntayo office je nayigaho njyama gusa bizo kumutwara umugabo ntavyo byari mu mutwe wanje gusa me for now nabuze cyo gukora bram. None iyi misi yose iheze ubayeho gute? Uko ubayeho nyene udafungura neza nkuko bikwiye? Icoco hari n'uwo mugore wasanga aratese akanyuma ninjya akajya wenyene n'abana biyo nkacanja kuryama ko nyene bishitse akama ivyo mfungura nkafungura hama nkaja kuryama. Yego nubwo buzima nari mbayo. None mu mafamiye yiwanyu nk'abanyu gusenge nta kintu barabivugako? Papa yarabujije numwe ko nojaye arinza asangayo yonyicirayo yaranze. Nta muntu akwitayeho mu muryango wiwanyu gushikitsa isaha? Sana uhari nta numwe bram. Ubundi gicibwa mu muryango ntundi buje. Urabamaramaje mu muryango none nk'ikihe kintu none wumva ko umuntu yogufasha vyihutirwa n'ingogana n'ingoga? Je nuko gusanura nkaho njyama nubwo ntwari wabo nkaronkaho njyama nico mfungura vraiment wamfashije bram. Je rero chave je tuve ngaha anye tugenda tuje kubatoma ariko uzana n'impuzu ziwawe zose? Rega none ndaziererana kuko no mugore anyirukana impuzu. Urana mama wiwawe haje nyene muri irya joro bace babirukana? Oya yanyirukanye bukeye ava rero yuko nza kuba kuri uwo mugenzi wanje nabanje kurara hanze nka 4 jours n'impuzu zimwe banyirukanye barazinyivye. Hari n'umunsi narari impande y'igiti because nari nabuze no mu ndaro mbaka ndahura no mu mere ndaja kumigana ivyanje ko bimeze arama indaro gusa nawe nyene ntiyabishizemo basi ko ashaka ko ndara cyangwa ndahabiwiwe nyarabinezererewe. Hari igihe ngaburo yarimwe ku munsi bagushaka kuri no munsi wa gatatu arambwira ngo mveho ngo ndabiyonja ngo nanyeneye ngo nava ndamutwara umugabo nanje naciye ngenda ariko simfise aho kuja kweri nta office. Je ndabona rero je ndakwiye kukujana iwabo na Toma ndakujane mu muryango wabo nyene ubabone bagire nawe ico babariye kuko ndumva ikibazo cyawe kirakomeye cyane. Wamufashije kuko muri no mwanya naco mbona ndi bukora ani nzarira nyinshi nabuzi yonja simbone yonja kurara nahandi mbona nja gusaba indaro vraiment wamufashije cyane kwe.
bakunzi ba Inyishu Media turabashimiye cyane kuba muri ko muradukurikirana kino kiganiro. Ana nayindi kumwe n'uwo mwigeme abana arafise ikibazo gikomeye sana, ugira ica mfasha ashire komantere kiwe hajya munsi atwunganire, kuko umukobwa arafise ikibazo cyane gikomeye. Turabashimiye cyane, ariko je ndemere kuzomufasha gushika naho ndamushikani wabo na Toma kugira ashobore kubonana n'umuryango wa Toma, iki kibazo kive mu nzira, kuko n'umwana w'igihugu kandi yarasanzwe ari n'umunyeshure, arahura n'ikibazo baramutera inda. Turabashimiye cyane, mubandanye mukurikirana Inyishu Media nkuko ari inyishu y'ibibazo byari byo byose, tuzomufasha umwigeme. Murakoze cyane.